Ndasubiriye kubaha kaze inshuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa ku muresha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi mushikirizwa n'imbonesha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kure rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza haba muri politiki, mu nkino, mw'iperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabahaye mwaramutse rero, abane nabo ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere by'usubira kubaha yambu abanywanyi ba Isange TV, imbonesha kuri rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabahaye kaze mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri iyi saha n'amakuru azindutse aravugwa mu bihingo itandukanye ndetse no mu bisata bitandukanye. Tugira dushimikire ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe kwigenekerezo rya 2023 ndamukiza 2025 ku munsi w'ejo kuwa gatatu waheze, hari amakuru yavugaga ko wari yagize uruhara muri coup d'etat mu Burundi mu mwaka wa 2015 ngo yoba yari yagarutse mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bikanavuga ko ngo yoba agira afate ubutegetsi. Ibi kandi biruko mu gihe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi amatora yimirije aho mwaka wa 2025 ayabajenama b'amakomine ndetse n'abashinga amateka yimirije bika mu kwezi kwa ruheshi nyene, ndetse n'ayo mukuru w'igihugu yimirije mu mwaka wa 2027. Ibi kandi biruko nanone mu gihe mu mugambwe CNDD FDD injyane zasubiye kwaduka, aho rero indongozi nkuru zatangiye kunyinyurana, ndetse bamwe bavuga ko ngo bashobora kuba bariko baraboherwa amaboko imugongo. Uwa mbere ku rutonde ni umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Jacques Ndirakobuca, aho bari kuvuga ko kuri ubu Jacques Ndirakobuca ngo yamaze guhindurirwa abamucungera. Ivyo biruko kandi mu gihe hamaze iminsi humvikana ukunyinyurana hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Jacques Ndirakobuca. Jacques Ndirakobuca yakiriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko nawe ari mu banyonyezi barya ibiturire ngaha mu Burundi. Si ico conyene gusa kuko anamwagiriza ko ngo gufata ingingo vyamunaniye, ahubwo ingingo sikomakomeye ziriko zirafatwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariwe Angeline Ndayishimiye. Ibi rero ngo bigaca bishavuza cane umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Jacques Ndirakobuca. Gusa iyo uravye nk'uko abanyapolitiki na cane cane abahinga mu bya politiki ga mu karere k'ibiyaga binini babigaruka ko bavuga ko kuba uyu mushikiranganje wa mbere w'u Burundi Jacques Ndirakobuca yamaze guhindurirwa abamucungera atakindi ahubwo ko ari uburyo bwo gushaka kumugandagura, na cane cane ko ngo Perezida Evariste Ndayishimiye atamwipfuza, avuga ko nawe ngari mu boba barapfukamye abanyagihugu mu nda. Uyu mushikiranganje rero wa mbere w'u Burundi Jacques Ndirakobuca kuri ubu ngubu amakuru dufise nuko yamaze guhindurirwa abamucungera, ni mu gihe kandi yabahinduriwe ngo atabimenyeshejwe, yagiye akabona hashizwe ko abandi bamucungera. Hari n'amakuru avuga ko muri abo bamucungera ngo hoba harimo bamwe bashaka kumugandagura ngo bo mu nshuti za hafi z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ibi rero birateye ubwoba cane umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Jacques Ndirakobuca, kuko nawe ashobora kuba nka aka Arengiyome Bunyoni wari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi ari we nyene Gervas Ndirakobuca yaje asubirira. Murabizi neza ko ubwo Arengiyome Bunyoni yatabwaga mu mvuto, murabizi neza ko yagirizwaga ibyaha bitandukanye harimo gushaka kugandagura umukuru w'igihugu, ndetse hakaba harimo no kunyonora amatungo y'igihugu. Gervas Ndirakobuca rero nawe biragaragara ko mu gihe adashobora kuba atanze imihoho cyangwa se ngahunge isaha n'isaha arashobora kugandagurwa, bivanye nuko nyene abangaba bamuhaye kumucongera ngo boba bafise amabanga akomeye n'umukuru w'igihugu. Bikavuga ko rero umukuru w'igihugu ashaka kugira ngo yikize uyu mushikiranganje wa mbere w'u Burundi.
ibi kandi biruko mu gihe rero amakuru twabahaga ejo yavugaga ko Godfrey Niyombare yamaze gufatwa bikavuga ko rero yari yafatiwe mu ishamba kimeza rya Kibira. Kuri ubu ngubu rero umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Pascal Baratuza asohoye itangazo yemeza neza ko uyu Godfrey Niyombare nyene yamaze gufatwa ndetse ajanwe mu iperereza, bikavuga ko rero yoba agiye gusambishwa. Namakuru rero yihuta cyane, namakuru ugiturumbuka, namakuru adushikiye, namakuru ateye ubwoba y'ibizindutse biravugwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Reka rero tubandanirize amakuru yacu mu butunzi. Kuri ubu amafaranga mva makungu avuye mu mashirahamwe mpuzamakungu hamwe n'ayava mw'ikawa ngo yose ategerezwa guca arungikwa muri banki nkuru y'igihugu BRB. Inyuma y'ikiringo kirenga agato umwaka, amabanki y'ubudandaji ahabwa uburenganzira bwo kwakira amafaranga mva makungu avuye mu mashirahamwe ategamiye inyungu za politike ONG, banki nkuru y'igihugu yarahagaritse iyo ngingo kwigenekerezo rya 14 Ndamukiza 2025. Iyo ngingo kandi BRB ngo ikaba yayifashe mu ntumbero yo gutunganya neza ibijanye n'amafaranga mva makungu mu mabanki y'ubudandaji, aho ngo ayo mahera azoca arungikwa mu banki nkuru y'igihugu BRB. Tubandanirize amakuru n'ubundi mu yariko ravugwa ngaha mu Burundi mu gihe kwigenekerezo rya 18 Ndamukiza 2025 hari isanganya ry'ubwato bwagiriye nyene isanganya mu kiyaga ca Tanganyika. Kuri ubu rero amakuru dufise nuko hoba hari bamwe mu basirikare baguye nyene muri iryo sanganya bamaze kumenyekana amazina. Kuri ubu rero tukaba duhojeje umuryango w'umusirikare Emmanuel Kwizera avuga ko yahitanwe n'iryo sanganya ry'ubwato kuwa gatanu uheze. Premier Karase Emmanuel Kwizera Emery Kwizera no umusirikare w'umurundi avuka ku mutumba wa Kagwimbu muri komine Rutovu intara ya Bururi. Bamwe bavuga ko bamuzi kwitazirano rya Rusyo, abamuzi bavuga ko ari umusirikare w'intore akerebutse, akaba kandi n'umunonotsi abazwi nka etrete mu ndimi z'amahanga. Emery Kwizera yubatse urugo rwiwe mu mwaka wa 2022, ubu yari umuvyeyi w'utwana tubiri. Amakuru dufise avuga ko amakuru yashikiriye abiwe avuga ko Emery Kwizera yari mu bwato bwa gisirikare bwazanywe kuwa gatanu heze kwigenekerezo rya 18 Ndamukiza 2025 mu kiyaga ca Tanganyika. Naho rero hari abatwandikiye bavuga ko Emery yari avuye ku rugamba, abiwe bo bemeza ko yari aje mu karuhuko kuramutsa umuryango. Kuva isanganya ribaye nta gakuru ko kariho kerekeye uyu musirikare, abiwe barahebuye kuko uwabo atazosubira kuboneka. Muri bino bihe rero bitoroshe turifatanije n'umuryango wa Premier Karase Emery Kwizera, Imana ibahe inguvu zo guca muri ibi bihe bitoroshe. Igisirikare naco kandi cotanga umuco ukwiye ku miryango. Tubandanirize amakuru mu karere k'ibiyaga binini na cane tunyarukiriye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turabe ku bijanye na diplomatike, aho rero muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hamaze igihe humvikana imirwano, aho umugwi wa M23 umaze iminsi uhanganye n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ndetse nabo bafatikanyije harimo ingabo z'u Burundi FDNB, imigwi yitwaje ibigwanisho nka Wazalendo ndetse na FDLR. Mu rugamba rero rumaze imyaka itari mikeyi, ndetse umugwi wa M23 uramaze gufata ibice bitandukanye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa kuri ubu ngubu mu gihe hari hamaze iminsi humvikana amakuru avuga ko umugwi wa M23 ndetse na leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bamaze kuja mu biganiro bibahuza mu gihugu ca Katari. Kuri ubu rero abanyagihugu bariko baribaza nimba ho bahagiye kuboneka agahengwe
mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ico cizere umuntu ngo yokigira afatiye ku matangazo yasohowe na leta ya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo Kinshasa n'umuhari uyirwanya wa M23 kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2023 ndamukiza 2025. Ayo matangazo avuga ko hatanzwe agahengwe mu ntambara imaze igihe ihuza izo mpande zombi. Ni ku nshuro ya mbere izo mpande zombi zitangaje ibyo ziriko ziraganirira i Doha muri Katari. Ayo matangazo abiri yose yanditswe mu majambo asa kandi nibirimwo bikaba ari bimwe. Ayo matangazo kandi aratomora neza ko izo mpande zose ziyemeje guhagarika byihuse injyane, kwirinda kandi gusubira gushikiriza imvugo z'urwanko ndetse no guterana ubwoba. Izo mpande zose kandi zigahamagarira abanyekongo kubahiriza ivyo byapfunditswe. Muri iryo tangazo kandi leta ya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse n'umuhari wa M23 bavuga ko ako gahengwe kazobashikana ku biganiro biganisha ku nyishu irama yo guhagarika burundu intambara imaze igihe ibahuza. Izo mpande zose kandi zikaba zishimira leta ya izo mpande zose zikaba kandi zishimira leta ya Katari ku ruhara iriko igira mu guhuza no korosha ibiganiro hagati ya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo irongowe na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'umuhari wa M23. Reka rero ndabashimire mwese mwari muzindutse muri kumwe natwe makuru y'ibiganiro tubashikiriza kuri no munejo yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka tube dusozereye amakuru yacu ngaha mu gatondo, turaza gusubira amakuru araza kuba agezwe ko kuri no munejo yanyu mukunda cyane ya Isange TV.